urugendo twagiranye mu minsi ya mbere bashitse barabizi inyungu baharose, ariko hari ikintu nabonye muri iri higanwa nagomba kubwira ko menyesha. Nabonye yuko hariho abantu mu kwandika imigambi bakoresheje ico bita intelligence artificielle, nk'abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Twabibonye twabikabuse kuko nicaye hajya ndabibona. Iyo uriko urasigura ikintu, burya intelligence artificielle irahari kandi gukoreshwa ni nziza mu buhinga bugezweho. Burya bayikreye barazi impamvu bayikreye, ni kugira ifasha abantu. Mugakirazira kuza kuyikoresha mu gihe itaza kuguha ibintu biri muri domaine usanzwe umetize, kuko ugiye kubisigura bica bikunanira. Niyo mpanuro nagomba gutanga. Hariho abantu mu migambi yagira kogwa nabonye yuko ari byo bakoresheje, kuko babajije ibibazo bimwe bimwe byace bibananira. Ko intelligence artificielle nishobora kumenya, nishobora kudovina aho we uzorangura ibyo bintu. Bakubajije atumunye imyuzi ninde canke ibinabiriye. Twebwe aho twaciye ntidushaka yuko natwe iyo musaraba twarawubikorereye. Turashaka kuduza aba entrepreneur ibyo twaciyemo nabo ntibabicemo. Biri muri ivyo nyene turiko turavuga, biri muri ivyo Madico Future Lab itekeye, no kugira duhagurutsa abantu b'abanyempano mugabo batarinze kuza baraca mu bibazo nk'ivyo twebwe tuba twaraciyemo. Vugiye gwiza incuro 1000 mu mwaka uza tuzosange ari wo uri kurorganiza izi higanwa. Arabona agira nti ndi mwihiganwa rya Madico kandi ati ibyo bintu nta musaruro byozana bihebe urangura ibindi. Ariko navuga ati comme poisson ma cheve abashimisha icyo niyemeje nzogiheba ku musozo wacu mbonye atamusaruro nkuyemo. Nukuri aronsa agashimwe gakwiriye, kandi akagashimwe kazokugwirira. Zoronkamwo ibirengeye ibyo wari witeze, uwo akaba mu mwizigirwa. Jana jambo mfise nayo gushimira ishyirahamwe Madico kubona byaratwiyumviriye ko twebwe abajene. Nanje ndiyemeje mu mwaka uza nko muteguye ihiganwa nanje nzoriha nkaya nyene. abashimisha cyane Kuko ndije neza umugambi ugiye gukoresha amafaranga mu mwaka zoba yarenze. Iki gikorwa gikoretse uyu munsi cyatwaye imyaka 8 kugira gishike uyu munsi turiko turagistrictira iyi mbono y'uno munsi. Uko kwishuri usanga twiga ibintu byinshi, amateori menshi, ugasanga tumaze gutaha muhira hari ibintu byinshi tutazi. Rero ku unye ndose uno mutahe ngire gushinga ino salon de coiffure kugira ngo bajya bajene bari muhira baze ndabizi. Unkundire ndakuramutse wewe ukurikiye ibiganiro inkuru n'amakuru tugushikiriza umunsi ku yundi. Ndaguhe n'ikaze tuze kubana muri iki kiganiro, aho ubona ko tugiye gukurikirana igikorwa kidasanzwe cy'abanyempano bafise imigambi y'iterambere, aho ubona ko ari ihiganwa ryateguwe n'ishirahamwe Madico canke Massive Dynamic Company kugira ngo bahereze amahigwe ugwaruka rufise imigambi gushira imbere kugira ngo rushobore kuba gwoirangura, maze muri kazoza ruze nagwo rushigikire abandi bajene canke abandi banyempano bafise imigambi y'iterambere. Aha rero tugiye kuba dukurikirana uko igikorwa cyagenze. Ni igikorwa cyateguwe kuva kuwa 8 ukwezi kwindwi, ariko finale yarayibaye igenekerezo rya 29 ukwezi nyene kwindwi uyu mwaka 2025. Niyo mpamvu ndagusaba ngo tubarabire hamwe imigambi, tuza kuba turaba imigambi yatsinze, ariko nzogenda ndabaha buke buke n'imigambi itazinze kugira ngo mushobore kuba nayo mwoyishigikira. Ndazi ko abenshi mu badukurikirana muba mufise ijisho ryo kubona ivy'iterambere, maze mugashobora kuzogira ico mukoze ku batashoboye gutahukana ihiganwa. N'ihiganwa rero byasaba yuko batatu ba mbere bahabwa ubushimwe. Uwa mbere agahabwa imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, uwa kabiri agahabwa umiliyoni 1, maze uwa gatatu agataha
gutahukana ibihumbi amajana 6. Reka twumvirize imigambi yatsinze, tuze kuba twumviriza n'impanuro bashoboye kuba batekererwa n'abarongoye iri shirahamwe rya Madiko muri rusange. Reka ndagusaba kwaza gusanga inshuti n'abagenzi kugira ngo ibikorwa nk'ibi by'iterambere bikomeze gusasagara bishike kure hirya no hino nkuko bisanzwe. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV. Nizeye ko muguwe neza kandi ndabibona uranezerewe, nanje ndanezerewe kubabona ngaha. Ku mazina nitwa Nyungeko Pierre Claver, ndi directeur executif, akaba ari je natanguje Madiko Group. Ntanguye kubakira mwebwe batumire, abapartenaire, abamembre de jury, mbese n'abafinaliste, abajene entrepreneur bari ngaha n'abagenzi ba Madiko Group. Ndaryohewe cyane kandi numva mfise ibyishimo bidasanzwe kwakira iri higanwa rya nyuma cyo twita la grande finale du concours national. Twayitanguje tuyita que feras-tu avec 2 millions, wokoresha iki imiliyoni 2. Mais désormais kubera ari higanwa rizobandanya ryaciye rigira izina ryitwa Madiko Future Lab. Muri komera amashi cyane. Madiko Future Lab ni yerekwa rikomeye cyane, ni vision, nous sommes les faiseurs du futur. Kahise karananiranye, kazoza nikazotugora. Turi hano kugira ngo tugahe intumbero muri Madiko hamwe n'abagenzi ba Madiko ndetse n'abapartenaire. Igihe twatanguza iyi initiative icyumviro cyari simple, kwari guha abajene ijambo no gusimira la creativité, no kuvuga guhagurutsa ivyiyumviro vya entrepreneuria mu bajene no kubapusa, kubaha inguvu, kubabwira kugira ngo biyumvire kuba bubatsi b'igihugu b'u Burundi bw'ejo. Iyi konkuru rero que feras-tu avec 2 millions yacitse Madiko Future Lab, yabaye occasion ku muparticipa wese wo kwiyumvira kuri impact cyangwa ku gikorwa ashobora kuzana kugira ngo ashobore gushigikira igihugu mu buryo buciye bugufi mugabo buri bien orienté. Uyu munsi rero à travers cette finale turaza gucelebra, turaza kuryohererwa reganya, turaza kuryohererwa ukubahuka kwabo bajene, turaza kuryohererwa inoco bita innovation canke kuronka ubumenyi nuko niyo volonté d'agir. Objectif principal du concours ingingo nyamukuru ni kugira ngo c'était pour promouvoir une culture entrepreneuriale responsable dès le plus jeune âge. Hanyuma ni harimo no kwidentifia kugira dushobore kubona urwaruka bafise impano, bafise inyishu z'ibibazo igihugu gigenda girahura navyo, défis économiques, sociaux et environnementaux au Burundi. Harabayemo gukeya icyo twokwita une écosystème, gukeya ihuriro ryo gukorabora nicyo bita mentora kugira ngo ryabaye ni réseau. Iyo Madiko Future Lab ni réseau bazoza barahuriramo kugira babeneficie mentora, babeneficie aussi accompagnement à la mise en œuvre de leurs idées, accompagnement baronka babashigikira kugira ngo ivyiyumviro vyabo bije ku gikorwa. Hariho gutera intege, encourager des pratiques durables.
notamment dans le secteur du Madico Groupe est actif muri menuiserie aho dusanzwe mu byo dusanzwe dukoreramo muri sudire mu bijanye n'ivy'imiduga kugira ngo dushobore gukontribuwa cyangwa gufasha mu kugabanya ubushomeri muri iki gihugu. Uyu munsi turaza kwandika uzaro écrire une nouvelle page mu bijanye na histoire ya entrepreneuria mu Burundi. Turaza no kubiba tuza kubiba imbuto z'umwizero rwa kazoza kari responsable kari innova et prospère. Mubandanye rero mukurikirana idi final ndangije sura kubashimira kandi ndabashimiye kandi ko mwizera iyerekwa, ndabashimira no kuba muri kumwe kuri final. Bienvenue kaze muri Madico Future Lab, murakoze cyane. Ndeko Nderanel aba muri komine Bubanza, hama nanje natanze umugambi wo gushinga salon de coiffure hamwe bishitse nkaronka umutahongera ni miliyoni 2. Hama impamvu yatumye ishinga uwo mugambi wa salon de coiffure nuko bwanje ndi mu coiffure kandi nkaba ndabimazemo igihe kitari gito, nkamaze no gusohora benshi ku kijanye n'uwo mwuga w'igikoferi. Kandi ikindi naco umwuga w'ubukwafere ni umwuga utigera uhera. Iyo saro umuntu ayishinze birafasha cyane ko iramba, kuko umutahe uburi mu bikoresho uba waguze, hama ukaza urinjiza amafaranga ku munsi. Hanyuma ikindi naco cyatumye niyumvira gushinga uwo mugambi nuko na cyane cyane muri komine iwacu hari urwaruka rwinshi ruhari usanga atamwuga n'umwe rufise rwicaye muhira. Rero kubw'ivyo muri soro yiwanje nzogerageza cyane gufasha abajene kubiza uwo mwuga kugira ngo bazoshobore kwikemura. Kandi nk'uko igihe soro yiwanje amaze gutera imbere, mfise kuzoca nshinga izindi kugira ngo babajene nigisha kumwa nabo bashobore kuronka akazi. Nateguye yuko soro yanje hamwe ndose uwo mutahe nzotangura n'abakozi 3 naje unye nzonde yikoramwo ngira 4. Hama ikindi naco muri saro yiwanje ntegura yuko nzokwigisha abakozi banje kuzokora bakora ibikorwa bikorana umwete kandi n'urukundo rwinshi cyane. Ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kunyumviriza. Umugambi wanje nuwo onye, murakoze. Urakoze Lionel. Akabazo nashaka kunyishurako. Yego. Nashaka kumbarire aho umugambi uzo gukorera n'igituma wahatoye. Cyo hashimye. Impamvu umugambi wanje nzo gukorera mu ntara ya Bubanza nako muri komine Bubanza. Impamvu nahashimye nuko hari amasaro makenya kandi n'abahari bakabatabyitaho cyane. Nibabyitaho ari nayo mpamvu nanjye nshaka kuzana impinduka muri komine yacu. Lionel, nagenda kwibariza kandi kabazo. Iyo uvuze ko abandi uyu mugambi wa salon de coiffure batawitaho, uzo akabijya uzobuzanye n'akahe? Ako kantu uzobusumbye abandi bakwafere bari ibubanza gatuma abantu baguhurumbira, ako kabijya ko barakahe? Na cyane cyane muri komine yacu abakwafere baho benshi usanga amasaro yabo bafata umwanya munini bayugara. Jewe nanje muri saro yanje nzokwama iminsi yose umukiriya umwanya wose azobankeniriyeko hazokwama huguruye. Ni kuvuga amasaha yose y'akazi nzoguma ari disponible. Umubiri wawe nturuha? Niko twaremye turavyihanganira kandi dutegereza kubikora kuko niko twisanze kuri inosi. Niyo tugushe turihangana ariko tugakora cyane. Hari kandi kabazo narimvise kanteye amakenga. Yego. Jaho merere na mbona rimwe na rimwe amatara aracika. Kandi salon de coiffure mbona mukoresha umuyaga nkuba. None abo bakirusha kubafata neza. Ciye niyumvira umunsi nzoza kwimwesha amatara agacika wamwiye igipara. Zoca tugenza gute?
ngo je mu bikoresho napanze mu byo nzogura kugira ntangure saro harimo imashini izoba isharizwa, iyo nayo mu gihe umuriro uzoba uhari izokwama iri ku muriro kugira ngo amatara acitse binkundire. Kandi ikindi naco muri komini wacu ni nayo mpamvu nahisemo kuhashira iyo saro, amatara ntakunda gucika, ni gake kabaho, turashobora no kumara indwi yose amatara adacitse. Ego murakoze cyane kuri uwo mugambi wanyu nje kutubwira, ariko naje mfise amakenga ku bijanye no kurangura uwo mugambi wawe. Abona mengo amahera imiliyoni 2 ushaka gushiraho salo izoza ihiganwa n'izindi salo zisanzwe ziri ngaho, mengo ntazokwira. Narijya dusanzwe tuzi yuko ibikoresho dufashe ikiyo cyonyene cyangwa intebe nziza mengo igugo miliyoni mengo namba ari 3, nzohavura usanga ari yasara abantu badahurumbira. Bivanye n'amasaro ari mu karere iwacu, niyo mpamvu nacinye kuyihashira, nzogerageza gukora ibisumba iby'abandi. Kandi kirenze kuri ivyo, jewe ahanye ndafise umutahe, ndafise n'amafaranga ngana n'ibihumbi 130. Jewe ico ndondera cyane nuko noronka n'amaburiburi umuriyoni n'ibihumbi 550, kuko napanze yuko sari wanje izotwara umuriyoni n'ibihumbi 980. Ego hama mu bijanye no gukingira ibidukikije biteguye gute kugira ibizo ukuha agaciro ibyo uzoba wagize mbe mavuga gute? Iyo mishatsi wa moyo y'abantu witeguye gute kugira uzoyiha agaciro kugira ntibipfa gusa? Kugira ntibipfa gusa ngo imishatsi twebwe kweraje navuze ko umwuga w'ikafe ndawumazemo igihe kinini kuva ndi umunyeshuri, narinze mara amashuri ariho ntunze. Akenshi rero twebwe imishatsi iyo twayimweye turayegeraniriza hamwe, imaze kuba myinshi akenshi turayiturira, kandi tukayiturira ahantu kure cyane. Yego murakoze. Amashimisha salon kwa fi nongeye kuramutsa amahoro y'Imana. Jewe nitwa Ndayishimiye Chantal, umugambi wanje nashyize imbere akaba ari umugambi wo korora ingurube. Nahisemo uwo mugambi kuko n'umugambi usaba uburyo buke, kandi umugambi ugwira n'ingoga inyungu iyironka ku murindi munini ya cyane. Kandi naburyo asanzwe ndi umurimyi, ifumbire ngaho simwirwa ndasabiririza mu yindi mihana, ifumbire icenda yironka aho nyene. Umugambi w'ingurube jewe nahisemo ko nzogura ingurube 7. Igiswi c'ingurube kikaba kigurwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150. Nkaca nkoresha abakozi 3, nkaca ndazubakira kubera asanzwe afise aho ndazubakira, nkazubakira ibyo biraro 7, nkagura ingurube zibyara, nkaca ndazitunga amezi 6, nkaca ndazibangurira na burya asanzwe nifitiye imfizi. Mu yandi mezi 6 umwimbu mba namaze kuwubona. Igituma nahisemo korora ingurube nuko bizompa umwimbu muremure kandi mu kiringo gito cy'umwaka, kandi n'imiryango imwe ikaronka ku bijanye n'inyama, ku bijanye n'imyagazi y'ingurube yizewe mu kibano, canke n'amashyirahamwe ashaka kugura imiswi nkingahe igashobora kuronka imiswi yizewe neza kandi yapimwe neza, kuko muri icyo gihe zoca mpiga umuganga w'ibitungwa ashobora gukurikirana izo ngurube zanje. Inyuma y'umwaka canke umwaka n'igice ndizeye neza yuko nzoba afise ingurube zishika zirenga gatonya ingurube 20. Umugambi wanje akaba ari uwo. Murakoze. Ego naho murakoze. Mwavuze ko muzokoresha abakozi bangahe? Nzokoresha abakozi 3. Aho nyene nenda hafise ikibazo. Ingurube 7 zizoragirwa n'abakozi 3. Aho nta bombo uzohavugira ko tuzi yuko ku vy'imigambi iyo umuntu akoresheje
abakozi benshi iyo akoresheje amafaranga menshi mu gukora mu kivuye mu bikorwa ahava asanga atubutse. Oya, umugambi wanje mu kuwutegura nafatiye kuri deve ya 2 millions. Nkaba nsanzwe nifitiye 500,000. Abo bakozi batatu mu mezi 6 ya mbere, umukozi umwe buri kwezi nzomuhemba ibihumbi 200. Amezi 6 urumva ko buri mukozi ko 120. Abakozi rero batatu 360. Narabipanze neza ku buryo umugambi wanje gushika mu mezi 6 nyimba uze umusuna muzi gushika mu mezi 6 azohere bizotwara miliyoni 2.1. Jone kabazo gatonya mu bisanzwe umugambi w'ingurube usanzwe uri kurarangurwa n'abantu batandukanye, ariko hari ikibazo gikunda kwibonekeza muri uwo mugambi wawe ikijanye n'indwara. Wavuze ko uzoshiraho umuganga, hari n'ibindi bintu wowe utegekanya kugira uhangane n'izo mbogamizi zisanzwe ziri muri uwo mugambi? Yego, mwiyo deve nagize narashize amahera ku ruhande y'imiti y'ibanze nzogura nk'incanco, ku buryo uwo veterinere wanje azoza ambwira ati nkeneye umuti kanaka twawushize muri frigo quelque part akaca azimvurira. Murakoze. Mbega umwana w'ingurube witwa gute mu Kirundi? Ikibuguru. Umuswi nawe ujye gute? Bivana n'intara, nk'iwacu turawitwa umuswi, ahandi bakawitwa ikibuguru, bivana n'aho umuntu aherereye. Nitwa Nindemesha Eric. Umugambi wanje ni umugambi wo mu burimyi, ukurima ibigori. Umugambi wanje nawuteguye nisunze ahantu mu karere mbayemwo, ndaraba mbona umwimbu w'ibigori ni muke cyane, abarimyi b'ibigori ni bake cyane, ariko ibigori mu karere bikaguma bikenerwa. Niho niyumviriye yuko umugambi wanje nawukora, ndaraba urusi dufise imuhira mbona ni ruto cyane, inkoreye ko umugambi umubyeyi nawe ntaheza ngo yoronke aho akorera imigambi yiwe. Muri izi miliyoni 2 nabonye ko noca nja gukota urusi, kuko gukota harahari. Nifuza ko noca nkota ihegitari hose. Ihegitari vyotwara amafaranga agera ku 240. Hanyuma cyambona yuko inyuma yo gukota iyo hegitari sinoshobora kuyirimira, nkenera abakozi bakora bakarima. Mbona abo nabo ko boca baronka amafaranga agera ku 200. Umugambi rero wanje ni kuvuga dutangurana n'itangwa ry'akazi ku bakozi, ku bajene baba atakazi baba bafise bari imuhira. Rero inyuma yo kurima hageze igihe cy'imvura itasuye, haba hageze igihe cyo gutera. Nkenera ba bakozi kandi bagaruka bagatera. Hanyuma muri iryo tera nzokenera imifuko igera kuri 3 ya angeri yo mu bwoko bwa DAP, hanyuma n'umufuko umwe wa angeri yo mu bwoko bwa ire. Ivyo bikazotwara amafaranga angana n'ibihumbi 360. Muri ico gihe nyuma yo gutera no gushiramo angeri hararamukirwa igihe cy'ibagara, sarclage. Mu gihe cy'ibagara naho nyene twongera gukoresha abakozi. Inyuma yo kubagara muri ico kiringo ibigori vyerera amezi ari hejuru gato y'amezi 6. Muri ico kiringo cy'ayo mezi ibigori bizobagagwa inshuro 2. Hanyuma duce turindira umwimbu w'ivyo bigori. Naho nyene hazokenerwa abakozi bo kubisarura bakavyimbura. Nabonye muri ico kiringo cyose kugira ngo ico gihe bizoba vyeze hazokenerwa amafaranga y'abakozi angana n'ibihumbi 950. Hanyuma umwimbu umaze kuboneka
haba hasigaye kumenya isoko abaguzi bagura ivyo bigori, kubera ko umwimbu mu karere azoba ari muke. Abakeneye ibigori ari benshi baja kubironderera kure. Icyo nzoba nje gukemura ni urugendo rw'abaguzi. Abaguzi bahora bajya kubisumira kure ntibazoba bakigiye kubisumira kure kuko je nzoba ndabifise mu karere. Hanyuma ikindi, kubera ko mu karere iwacu umwimbu w'ibigori aba ari muke, hariho abantu usanga bataye akarimbi. Leta irashinga ibiciro 1,700 byo kugura abaguzi bagura ko ibigori, ariko usanga barengeje. Akandi kabirya ataraho nuko abaguzi bazogura ku giciro cyashinzwe na leta, kandi ivyo bigori nzoba narimye azoba ari ibigori by'akanovera gusumba, kuko je nzokoresha ibigori bya kijambere harimwo ubwoko bwa Sigiko. Hanyuma abaguzi mu gihe ivyo bigori byoba bihuye n'intambamyi muri ico gihe biriko birahura n'intambamyi, ubukoko bukabitera, ndategekanya kuzopompa, hazogurwa umuti wo kubipompa n'ipompa. Hanyuma kandi mu gihe umwimbu uzoba wabaye mwinshi nk'uko ndabyiteze, mu kumenyekanisha ibidandazwa nzoshobora gusaba uruhushya kugira ngo nshire ivyapa ahantu hakoranira abantu benshi, manika amatangazo ko mfise ibigori ahantu hakoranira abantu benshi mu nywero, cyane naho nkamenyesha au niveau communal, kuko niho batororokaniriza umwimbu w'ibigori kugira ngo bishigwe hamwe. Nkamenyesha yuko nanjye mfise ibigori, bagaheza bakangurira uwo mwimbu w'ibigori uba nagize. Rero muri byose nabonye ko bizotwara amafaranga agera ku bihumbi ku miliyoni n'ibihumbi 875, ariko aho muyasigaye ntayasigara muri izo miliyoni 2 kuko harakenerwa communication n'abakozi, kumbure hariho ishobora kwipasamwo. Hanyuma no mu gihe kumbure cishora urategekanya mu gihe hatanzwe amakori, ikori rigatangwa. Murakoze, umugambi wanje n'uwo. Baza akabazo gatoya, watubwiye ko uzoturimira ibigori vyiza by'akarorero, watubwiye ko uzorima mu hegitari imwe. Ego. Nashaka umbwira umwimbu uzova mu iyo hegitari. Hama kandi kabazo, hariho umwimbu uba wateguye, ariko igihe imvura itaguye nk'uko wowe ubitegekanya, utegura kuzokora iki? Murakoze cyane. Mu hegitari ndashobora kuntegekanya kuzotera imbuto iri hagati y'ibiro 50 n'ibiro 80. Bikazoba bisabwa yuko nkoresha amahera arenga gato ibihumbi 125. Umwimbu ntegekanya kuzoronka umwimbu ungana n'itoni 3 z'ibigori. Mu gihe rero nakoresheje imiliyoni 2, nkaca nimbura itoni 3 z'ibigori, dufatiye kuri cya kilo kigurwa 1,700, ku itoni 3 nza gutora imiliyoni 5 n'ibihumbi 100. Nza gusanga inyungu ingana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi 100. Mu gihe naho hategekanywa yuko mu gihe ibirere bigenze nabi, imvura ntigwe, aho hantu ho gukota mbona ntegekanya yuko nzokota ahantu hegereye amazi. Hariho uburyo bwo gukwega amazi yo mu mwonga ukayacisha ku musozi, agaheza agashikira imirima byoroshe, hanyuma nkaheza akavomera. Aho ni mu gihe imvura yobibutse. Murakoze.
urakoze cyane watubwiye yuko ugiye kurima ibigori n'ubwoko wabuvuze bw'imbuto uzokoresha uratubwira n'ubundi uva ku hegitari rero mugabo nuko kudandaza kwawe kw'ibigori warimyongera uradandaza mu gihe icyo kigo gitororokanye umwimbu w'ibigori kidoshobora kuza gutororokanya iby'iwanjye nanjye abaguzi bobigura kuko kenshi barabikoresha amasoko twegeranye hirya no hino nogerageza nkaraba abaguzi ntibigera babura twebwe mu karere b'ibigori hanyuma kuri icyo cy'intambamyi y'intuzeye intambamyi y'ibyo bigori nk'uko nahejeje kubabwira ubwoko bw'ibigori mba nagerageje gukoresha hanyuma muri izo ntambamyi kugira ngo nirinde rwose umwimbu wanjye uguma umeze neza ni uko muri icyo gihe nzogerageza kuraba kuko iyo ndandaje ibigori bikiri bibisi nk'uko mubivuze simbona yuko nk'uko ndabyiteze noshobora kuronka inyungu niteze ariko jewe umugambi wanjye ufatiye kuko uzodandaza umwimbu w'intete ku bigori byumye. Murakoze. Murakoze. Eric sabwe watubwiye ingene uzokoresha hamwe wotsindira izi miliyoni 2. Yego twageze mu mafaranga 1,840,000. hama mwaje kutubwira ko mwateguye ko bishitse hakaba uruzuba rwinshi muzokwega amazi. Mbega ivyo zo gukwega amazi nta buryo bitwara n'ivyaba bitwara uburyo muzoca mubukura hehe? Murakoze cyane nk'uko umugambi maze gutegura utwara 1,875,000 hakaba hasigaye ibihumbi 125 biri ngaho hanyuma mu mugambi uruzuba rurinze rwaka imvura ntigwe muri uwo mugambi wo gukwega amazi ndashobora kurondera umukozi dufashanya kuko mu gukwega amazi turavye iyo umwonga ubuherereye duca kanevu tuzana amazi twerekeza mu mirima bigiye ko imirima ibiri hasi hepfo cyane tugakura amazi ahantu haruguru ateraza mu mirima kugira ashobore kuza guca ikanevu itwara ayo mazi ntibigoye cyane nisunze ubwo buryo buba bwasigaye nkarondera umukozi tugafashanya ntuze icyo gikorwa cyokoreka neza cyane. Murakoze. Murakoze. turi n'iteka ryo gushimira bwa mbere abateguye kino gikorwa twongera dushimira abahiganye sabananiwe n'abatashoboye kuba muri batatu ba mbere kandi mukaba mwumvise umva hakoze jeri mukaba mwumvise abo mwoshigikira ha ruhande yaba mubishoboye mubashigikire kuko bose bavuze imigambi myiza kandi baracara abajene bakiri bato bagikeneye gushigikirwa. Rero tugira duhere kuri Don Presse hama Shadrach Niyonkuru hama Sindayihebura Kevin hama Prosper Anike Eric pardon Eric ntarimo muri abo hama Eri hama Audrey abasigaye bari muri abo batatu ba mbere reka president du jury aca batumenyesha. Murakoze. Yego murakoze. Twariko turavuga yuko habaye ihiganwa hategezwa kuboneka uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ariko ku by'ukuri bose bavuze imigambi y'iterambere nabo gushigikirwa. Rero tugira ngo tubabwire batatu
baronse amanota menshi duhereye ku wa gatatu nyene ni uwitwa Eric Nindemesha yaronse amajwi 52 amanota peto. uwa kabiri yabaye Chantal Ndayishimiye yaronse amajwi 59 amanota 59 n'ibice bibiri. batsinze ko bariko batatse. Hakurikiye mbere niwe yatanguye ariwe wa mbere yitwa Lionel, amashi kuri Lionel Ndayikunda yaronse amanota 22 n'ibice bibiri cyane. Murakoze cyane, kaze mubakomera amashi. Babonetse bakoze ibikorwa bitandukanye. Murazi ko bwa mbere bagiye mu higanwa rusangi, hanyuma baraja muri selection, baravayo baraza muri finale barakora. Aha bakoze ibibazo byinshi, no kuvuga nabo gushimirwa, tubakomera amashi cyane. Twongera duhamagara Madiko Group kugira ngo bashike hano bace bashikiriza n'ubushimwe bwabo. Lionel winyegeje ugita kwirarisha. Karibu amashimeshi buri wese no kwafiri nazo mu bantu amashimeshi Madiko Group. Karibu murakoze cyane, ndanezerewe cyane kuri uyu mwanya ko batatu ba mbere bahejeje kumenyekana. Amategeko niko ameze kandi uko aba yakurikijwe nuko nyene. Ku by'ukuri iri higanwa ukuntu ryagenze mu mugambi mwiza cyane. Intara zose zaraserukiwe, abantu bose bahiganwe, nta numwe twari tuzi, twababonye bushasha. Ni ryari rya mbere duhuye, nta kimenyane kirimwo, nta uzovuga ngo uyu byagenze uku. Jiri twahuye duhanahana ibyiyumviro gusa. Nukuri nagomba kumenyesha yuko abadashoboye gushika mu kibanza ca mbere bumve babinezererewe cyane. Urugendo twagiranye mu minsi ya mbere bashitse barabizi inyungu baharose, ariko hari ikintu nabonye muri iri higanwa nagomba kubwira ko bamenyesha. Nabonye yuko hariho abantu mu kwandika imigambi bakoresheje icyo bita intelligence artificielle, nk'abantu bakoresha imbuga ngurukanabumenyi. Twabibonye, twabikabuse kuko nicaye hajya ndabibona. Iyo uriko urasigura ikintu, burya intelligence artificielle irahari kandi gukoreshwa ni nziza, mu buhinga bugezweho. Burya bayikreye barazi impamvu bayikreye, ni kugira ifasha abantu. Mugakirazira kuza kuyikoresha mu gihe itaza kuguha ibintu biri muri domaine usanzwe umetize, kuko ugiye kubisigura bica bikunanira. Niyo mpanuro nagomba gutanga. Hariho abantu mu migambi yagiye irakorwa nabonye yuko ari byo bakoresheje, kuko babajije ibibazo bimwe byaca bibananira. Ko intelligence artificielle nishobora kumenya, nishobora kudovina aho wewe uzorangura ibyo bintu. Bakubajije ati umuntu imyuzi ninde canke ibinabiriye. Hama ikindi naco nabonye nuko mwese abahiganywe mufise indoto zo gutera imbere. Kugira mushike hano hari umwete mwakoresheje. Ndabatera intege cyane. Tuzoguma en contact. Naraberetse twaragiye jo muri Cleopgen, mwarabonye ama opportunity ahari. Twarabatembereje mu mashirahamwe ryacu, mwarabonye ama opportunity ahari. Hari naho mwebwe mubyifashemwo neza, ahubwo muzosanga mwateye imbere gusumba n'aba babaye aba mbere, kuko mu buzima nta ucererwa. Umwe wese ashikirwa mu gihe ciwe, nta numwe acererwa muri ubu buzima. Ndangije rero nshimira Jiri, ndangije nshimira abadushigikiye. Ibaza ko uyu mwanya tuca dufata ari umwanya wo gutanga agashimwe ajya amafaranga batsindiye. Tuyatanga mu buryo bwa sheki, turabaha sheki igicapo cyayo isinyeko,
hama bazoca baza ku biro vya Madiko bayizane iyo sheke, umukesiye aca debloka amahera, bace bamusinyira ko bayatoye, hanyuma bace bagenda gukora imigambi, kandi bazoze baraduha update, baduha uko ibintu biriko biragenda, uko bariko barakora. Niba babizigirwa muri byo bakaza baradukominika ingorane bariko bahura nazo, bakaza baradukominika uko biriko biragenda, uko ubaye umwizigirwa muri bitoya no muri bininiya ucuba umwizigirwa. Twebwe Madiko twatanguye nta n'amahera twari dufise, twari muri mwe, wasanga tuyitangura turi mu madeni, muga tugakora. Muga mwebwe uyu munsi hari abantu muronsa amahera, muronsa miliyoni 2. Ibyo rero mu kubitangura twabonye yuko twebwe aho twaciye ntidushaka yuko natwe iyo musaraba twarawubikorereye, turashaka kuduza aba entrepreneur ibyo twaciyemo nabo ntibabicemo. Biri muri ivyo nyene turiko turavuga, biri muri ivyo Madiko Future Lab itekeye, ni kugira duhagurutsa abantu b'abanyempano mugabo batarinze kuza baraca mu bibazo nk'ibyo twebwe tuba twaraciyemo, kuko twebwe twarabiciyemo tukabishobora. Mwebwe hari aho mwobijamwo mukaca muherayo kubera peut-être nta endurance canke nta soutien mushoboye guhura nayo. Uyu munsi rero mwumve neza ayo mafaranga muyatwaye muyabamwo abizigirwa, ubemwo umwizigirwa, uzoca ubona n'ibisumbaho mu mwaka uza mwihiganwa rizoba rikurikira. Ni wewe uzosanga miliyoni 2 z'uwa mbere ari wikura zitanga, ari wo wazideveloped. Muzosanga turi co-organisateur biyevenema, kuko nivyo shaka kuvyura abantu benshi baza nabo nyene bakorganiza ama evenema nkaya, kuko si twebwe twenyene tugomba kuboneka, namwe mugomba kuronka aya mafaranga, namwe muzoboneka, muzokoresha abandi, igihugu gitera imbere. Murakoze cyane. Sibwire vugiye gwezi inshuro 1000 mu mwaka uza tuzosange ari bo muri kuorganiza izi higanwa. Ndasubiye kubamiriwe, hanyuma nikafate kano kanya ndabashimire. Ndashimiye cyane ishyirahamwe Massive Dynamic Company yashoboye gutunganya ihiganwa. Ibyari byoroshye kuva mu ntango kuko twahiganiwe turi benshi murabizi, ariko icyo nshima cyane nuko muri finale nanjye nshoboye kugirirwa amahirwe yo kuba mu kibanza cya gatatu. Mufashe dukomaho amashyi abategereje. Ndashimira cyane abantu bose bambaye hagufi mu kuntera intege. Harabona agira nti ndi mwihiganwa rya Madiko, kandi ati ibyo bintu nta musaruro byozana bihebe, urangura ibindi. Ariko navuga ati comme poisson achevé, icyo niyemeje nzogiheba ku musozo wacu mbonye ata musaruro uvuyemo. Nicyo gituma narateye intambwe. Mu Giswahili bakunda kurwanya kuvumilia, naravumiriye kugeza kuno munsi. Rero ndashimira Imana yo mwijuru kandi bikoze. Hanyuma abanemeye kuzobandanya umugambi, nubwo tuba twarakoze Prada Fere ibuye na 2 millions, ariko muyabonetse yose umugambi uguma warangutse. Nzowurangura ku Gatumba, Imakamba, Kibago, mu Kigara, mu mpera amashi. Merci beaucoup à l'état, merci beaucoup pour le style, merci c'est un chèque d'un million de francs, c'est un chèque de la campagne, c'est un
sa signature, déposer sa signature. C'est un chèque qui va être donné à Chantal Ndayishimiye, deuxième place. Ndayishimiye Chantal kuri iyi jiri yakoze nanjye nabona ko vraiment aka gashimwe gakwiriye, nabona umwete determination n'ukuntu usigura ibintu kuva ryari hose turiko turatembera naguma mvuga nti jewe ndi muri jiri rya muntu w'amarata. Rero ndabona ntibihenze, jewe sinigeze nja muri jiri ntitwavuganye nabibabwiye kandi abanzi baranzi nta t-shirt je njamwo bagomba ko umuntu aronka ivyo amerika. Ni ukuri aronsa agashimwe gakwiriye kandi aka gashimwe kazokugwirira zoronkamwo ibirengera ivyo wari witeze n'ubakabamo umwizigirwa. Turazi yuko nawe uzokwempakita mu karere ubayemo ka Butanyerera, uzokwempakita abajene kuko ngaha ntituguhaye agashimwe gusa, tuguhaye inspiration, tugukominitse esprit de création, esprit yo kwiyumvira ku bandi, esprit de patriotisme, esprit yo kwiyumvira ku gihugu, turabigukominitse. Ni ukuvuga ikintu tuguhaye kirengeye amafaranga, tuguhaye umutima uzogenda ukawupartaja, ni doctrine uzopartaja mu karere ubayemo ku buryo tuzosanga Butanyerera yose wayizanyemo impact, bari abantu bari creative kandi bafashanya. Nuko aya mafaranga aza kwerere aza kuviremo ibihumbi n'ibihumbagiza uje ushike kure cyane aho utari witeze. Niyemeje mu mwaka uza nk'umutegura ibiganwa nanjye nzoriha nkaya nyine. Amashimeshi cyane, amashimeshi cyane. Kuko nizeye neza umugambi ugiye gukoresha amafaranga mu mwaka azoba yarenze. Maintenant, le chèque d'un million, de 2 millions plutôt, mon cœur de Tchambéré. La signature de Lionel. Abantu nabwiye yuko iri higanwa twateguye ni ikintu cyubatswe imyaka myinshi, cyubatswe hari umuntu atwigisha atubwiye ati burya iyo umuntu atanze amafaranga yiwe aba atanze amaraso, yaba yarushe, aba yariza kuya. Iki ni ikiguzi, iki gikorwa gikoretse uyu munsi cyatwaye imyaka 8 kugira gishike uyu munsi turiko turagisirikira iyi mbono y'uno munsi kugira ngo dutangure kuja habona. Mwumvise determination twari dufise igihe twatangurira ijambo. Ni igikorwa gitandukanye n'ayandi mahiganwa yose ahoraba. Si igikorwa cyo kubaka izina ry'iwanje, ni igikorwa cyo kubaka amazina. Ico gikorwa rero nta muntu n'umwe ashobora kukiga, nta muntu ashobora kukigwanya ngo agishobore. Ushobora kugikora n'umwe, ushobora tugikora turi babiri, mu gikorwa cyo kubaka amazina nta muntu ashobora kukigwanya kuko ni igikorwa cya sacrifice. Sacrifice rero iravuga, ni igikorwa cyabaye kiruhishije cyane n'amaraso y'abantu n'umuryango witanze kugira ngo dushike aho dushitse. Hari ibintu byagiye biraba mu muryango, barabizi amasacrifice batanze. Nimba uno munsi ari jewe nserutse nuko hariho isoko, hariho ahantu byavuye. Ibi bintu rero bibaye uno munsi sinzi yandi amahiganwa ahoraba, nta nayo ndajamo mugabiri, nta n'irindi higanwa twarabiyeko. Ni higanwa bagita revelation, ni higanwa rije guhindura igihugu, ni higanwa rije kuzana impinduka. Aya mafaranga aya 2 million hariho imiliyaridi 2 aruta. Hari umuntu aya 2 million hariho umuntu afise imiliyaridi 10 urusha amafaranga kubera ivyiyumvira atekeye niyerekwa ryari. Nuko bimeze ko abantu benshi amafaranga iyo bariko barayaharura bayaharurira mu biharuro.
ntibaharura igihe n'umwanya n'iciyumviro giherekejwe n'ayo mafaranga, kuko ntibazi yuko hariho umuntu uyu munsi ariko ararira arondera umuriyoni, ubwo hariho ahandi miliyaridi 2 ziriko zigura ibigwanisho byo kwica umuntu. Ariko uyu munsi twebwe aya n'amafaranga agiye kubaka igihugu, kuzana impact. Uyu Lionel yabaye uwa mbere, je naramwumvirije ukuntu apanga ibintu, womenga twize hamwe ukuntu aforoma abakozi, ukuntu abavyara akabepapiya akabareka bakagenda hariya. Twe ntidushavura umukozi yagiye, twebwe ahubwo dushavura iyo agiye mu gihe ateguye yabo. Tugomba gukora cyane amasanganeze, ariko ugasuzura abakozi twivomamwo inguvu, twivomamwo iby'Imana yaduhaye, kuko umugisha ntabwo uri hanze, ntabwo uri muri Amerika, ntabwo uzova hanze, umugisha uri muri twebwe nyine. Iyi rero ni intango, ndabibabwije ukuri uyu munsi mugombe nabo nyene bakuri ubumenyi muri matiko iri higanwa rizozana. Wewe nawe jewe nimba uyu munsi arashobora kuvuga ati abo bantu bashobora kuba ari babandi cyangwa amantri bize cyo bakora. Haya turafise ibintu twakoze, turafise imiryango, umuntu hageze nashoboye nibyo ntadoshobora muri aya mahera. Wewe ni wewe turamukagura tukababwira ibiciro, turafise salo nziza, turafise amakwafeze harimo ubuhinga yabwira Yosuwa ati twara ndongora abantu. Ubwo burongozi rero uca wumva ico nshatse kuvuga, turi ngaha kugira igihugu gihindure, turi ngaha ijya ni challenge nagize nari ijya ntebe bari umuntu yayimpaye ari muri Amerika, arambwira ati zintebe ushobora kuzikora, ndamubwira nti no bishobora, kubera nari ngize urugendo i Tanzania ngiye kuzana imodoka, ndavuga nti ibikoresho muco ndabikora i Tanzania. Shitseyo nsanga muri magaze. Reka mbanze ndabasabe kumena amashikirano matiko group. Nukuri numvise umunezero mwinshi udasanzwe, harabavye nisishobora kuyibona i Tanzania. Hanyuma ndashika mu Burundi cyanda yereka abakozi ntiburya harabavye iki kintu tugikore gute. Eliya niyo nkorera yavuga ati twararonse igitanda tugikuye kuri internet tugakora tugasanga kigiye hejuru. Mugabo abakozi dukorana. Ikindi kintu nari nabivuze kare, je ndi umupaferi kandi nabikoze igihe kinini kitari gito, kuva niga mu mwaka w'8 yarakoze umugabo w'umupaferi, birantunga biramfasha kuri ishure, je ndi umujene celibateri, kandi ibintu byinshi bishoboka mbayeho ndavyimeye. Turayisho kubwivyo byane bikoze mu giti abajene benshi kaca iba isonye na nijya ijagara misaje ajya hari n'igiti nta cuma kirimo, ni igiti twakoze kandi twarayishoboye, n'umukiriya yarayikunze. No kuvuga hariho n'ibitanda bikoze muri bijya buryo nyene muhora mubona yicayemwo zijya ntebe zicaramwe abategetsi, urabona yuko ngaha baziduhaye Burundi mbarizwa. None Imana ikibifasha muri no mwanya yashoboye gutsinda ino higano. Reka tube dukomere Imana yacu amakimeje. Rero nka vision yiwanje ndi umuntu nkunda gufasha abajene mu tuntu twinshi mbanzi. Musi bariko barakora ibintu bikivugira rero kandi baba bavuye ahantu umenga ni natwe, mugabo uyu munsi ibintu bariko barakora biriko birashika kure cyane. Ndabahaye ikaze cyane, muze hano dufate n'agafoto babone abantu batumye mukorana uyu munsi, batumye ibi bintu uyu munsi biba, kubera twashize impano hamwe turakora ibintu. Twizera ko mu minsi iri imbere abantu bazoreka bareka kwimporta ibintu babikura hanze bakabikoresha iwabo. Uno mutahe ngiye gushinga ino salo do coiffure kugira ngo bajya abajene bari muhira baze ndabizi babimenye. Mfise abo nigishije ntaronka salo yiwanje, bari mu bihugu byinshi bitandukanye, hari abandi bari muri komine Bubanza nyene bariko barakora kandi benshi barashimiye.
mugabo ikintu gitumye numva mfise umunezero udasanzwe nuko ngiye kugira saro yiwanje. Saro yiwanje ku buryo uwo ari we wese azoza ndamwize, kandi ndazi neza ko ndi kumwe n'Imana nzoshinga n'izindi saro bivuye muri ano mafaranga nyene, kugira ngo abajene nzoba nasohoye nzoba namaze kubona yuko bamaze kumenya uwo mwuga, ndabaha akazi baze bakore, kandi ndazi neza ko byose bizokunda. Ndasiye kubashimira kandi cyane n'ibyishimo byinshi cyane dukumwe n'Imana yacu amashyi menshi cyane. Murakoze. Ego ibintu biko bigenda neza cyane, biko bigenda neza cyane. Turahamagara abo n'abatashoboye kuba aba mbere kuronka amanota akwiye, kuko mu higanwa ryayo ryose haba hariho uwa mbere, hakaba uwa kabiri, hakaba uwa gatatu, hakaba n'uw'icumi. N'abari uwa cette occasion, il faut immortaliser uyu mwanya kugira dans le livre d'histoire que nous commençons à écrire aujourd'hui. Kandi ari jambo nibagiye Madiko, le président wa Madiko yavuze ati namwebwe mutashoboye gushikirwa ntimuce mwiranda, peut-être nimwigenza neza. Yavuze ati urashaka gusanga mfise umunezero ntangiye, umunezero udasanzwe. Burya nasanze igihe cyose umuntu ahejeje kugira igikorwa cyo gutanga, cyo kurekura, biratangaje ko hariho umuntu yama asanga anezerewe, ariko ugasanga abantu benshi bakunda guhabwa. Ariko kenshi iyo umuntu ahejeje gutanga cyangwa kugira icyo amariye uwundi, niho yumva agize umunezero. Uyu munsi Madiko irafise aho igeze, turafise abakozi, hari abayikozemo nabo nyene bakuye ubumenyi muri Madiko. Twaberetse ibikorwa dukora muri Madiko Furniture. Barashobora kuvuga ati abo bantu bashobora kuba ari babandi bapfa kuvuga ibintu atavyo bakora. Hajya turafise ibintu twakoze, turafise imiryango, umuntu hageze gusohoka cyangwa umwanya wo guterama murashobora kuja kuraba, ari n'ibyo mukeneye kugura mukagura, tukababwira ibiciro. Turafise salo nziza, turafise amakwafeze, harimo ubuhinga, hariho n'intebe. Ijya ntebe mubona iriko, ijya ntebe ifise ibara rya or, iri dore. Ijya ni challenge nagize, nari ijya ntebe bari umuntu yayimpaye ari muri Amerika, arambwira ati izi ntebe ushobora kuzikora. Ndamubwira nti no bishobora, kubera nari ngize urugendo i Tanzania ngiye kuzana imodoka, ndavuga nti reka ibikoresho nzoca ndabikora i Tanzania. Nshitseyo nsanga muri magaze ahantu igurirwa, nsanga igurwa miliyoni 26 z'amashiringi, kandi ku mahera nari nayipatanye ntiyashikayo mu marundi. Ndavuga nti ha hantu harabavye, ntisishobora kuyikura i Tanzania. Hanyuma ndashika mu Burundi, nca ndayereka abakozi ntiburya harabavye, iki kintu tugikore gute. Kumwe Elia niyo nkorera yavuga ati twararonse igitanda tugikuye kuri internet tugakora tugasanga kigiye hejuru. Mugabo abakozi dukorana bafise impano. Nari nzi yuko hajya nzokoresha ivyuma, nkaza ndafata nka bwa buntu bw'amagagwe bashira ku maportail, nkashira ku mbaho. Ndagenda i Tanzania ndabugura, fata umuriyoni ndazana nzana isashe yuzuye. Mugabo dushitse turicara dusanga ntibishoboka. Ariko twicaranye n'abakozi turabipanga neza, tuca turashika ijya ntebe tuca turayishobora. Ijya ntebe ikoze mu giti, ikaca iba isomye na ijya garnisage. Hajya harimo igiti nta cuma kirimo, ni igiti twakoze kandi twarayishoboye, n'umukiriya yarayikunze. No kuvuga hariho n'ibitanda bikoze muri burya buryo nyene muhora mubona byicayemo, zijya ntebe zicaramwe abategetsi. Murabona yuko ngaha baziduhaye i Burundi twozishobora, muraca hajya murabona ko atakanenge muza kuyibonamo. Kubw'ibyo rero sinayikoranye, twashize hamwe ivyiyumviro, impano zirakorana. Nashaka ntumire umukozi wese akora muri Madiko ari ngaha, aze ngaha mubona abo banyempano turiko turakorana uyu munsi, bariko barakora ibintu bikivugira kandi baba bavuye ahantu umenga ntihazwi. Mugabo uyu munsi ibintu bariko barakora biriko birashika kure cyane.
ndabahaye ikaze cyane muze hano dufate n'agafoto babone abantu batumye mukorana uyu munsi, batumye ibi bintu uyu munsi biba, kubera twashize impano hamwe turakora ibintu. Twizera ko mu minsi iri imbere abantu bazorehora bareka kwimporta ibintu babikura hanze bakabikoresha